Reka nawe uretse ukuntu wari umuyemo umutima. Aya baby. Shuri kare ndanezerewe. Ndakubwira ikintu. Papa yandugire visa. Wow! Kana! Ugo uje kwiga? Yes, katsigeza kujana de. Tegeza kujana kwana ugiye kushaka gusikara dara gupromise ndashaka gusikara. Tegeza kujana muri Canada. Nibiki kushavuye? Nibiki kushavuye? Muri Canada na unshaka. Canada ariho corona. Ayo corona yi. None je kubera ko bitabaye muri 2019 bikaza kuba muri 2020 amazi yamaze guseseka. Oy Deota yamaze guseseka. Get right here, man. Na yahe. Turret. Jesus! Umukobwa yambeshe ko afite imbanyi wanje bamuzanye je mu ijoro ngo ndamushire mu nzu. Kushi kusinda yawe. Oya ntiwambeshe nyene. Uraziwe ko nakubwira ukanka nyene urumva. Nari nagiye nyene kuraba nyene ko robine nyene kwikora kwisora amazi hama kumbe acara twara imbanyi. Basi mfashe n'icyo Mwana umengo bari kwa. Yangane mugabo uyu gusa abyaye azoca ngeni wabo hamura zikunda gukunda wowe. Chebe. Wewe nawe shiruka umubabagara iki ngonga muze kwigira muri Canada kubera wewe. Umuntu ababwira ngonga we yaba wari wagiye kuri planning. Why are you running? Niki kibazo wanjye. Koko. Hari kintu wasabye kuri. Naho ukunze ndakwizera gusa nambwira papa ko nashaka kujya muri Canada nagutwara ibi nivyo nyisuye Nani serigire ne basi sheri mbabara basi tujane uko nyene Canada. So, signor, muri 2019 yo bibana kuko vyuka. None ngo usize ndakiziga nawe ngo mutanga ipoto. Canada. Reka ndabe amazi nakusukira ndabitanga. Rero amazi